Integuro y'itegeko yemejwe n'abashingamateka kuri uno wa kane yerekeye isubirwamo ry'amasezerano ashiraho ikigega co gufashanya muri Afrika, Fond de Solidarité africaine mu rurimi rw'igifaransa. Bavuga bati ubugirigiri bugira babiri kandi ubwoko bw'umwe buriyagati bw'uburundi. Inyuma yaho ibihugu vya Afrika bitari bike biregereza kuronka indero vyariko birarwanya independance, vyarabonekana neza cane rwose kuko hariho ibihugu bifise ibibazo vy'ubutunzi bidasanzwe, hanyuma hari ibihugu biza biraja hamwe kugira ngo bishobore kwiyubaka, bishobore gufashanya, gutyo iterambere muri ivyo bihugu bishobore kugira inama. Muri iyo ntumbero rero n'iki kigega co gufashanya co muri Afrika cagiyeho itariki 21 z'ukwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka w'1976. Ibihugu rero vyari vyagiyemo vyari ibihugu bivuga biti turabona yuko dufise ibibazo dusa n'ivyo dusangiye. Hariho ikibazo cagiye kiragaruka, abantu bibaza bati bavuga yuko ari les états régionaux ndavuga mu Gifaransa les plus défavorisés, ati mbega none uyu munsi ivyo bibazo navyo ivyo bihugu navyo biracari défavorisés. Domitiano Ndiho kubwayo umushikiranganje w'ikiga ca leta avuga ko Uburundi ari kimwe mu bihugu 14 bifise umutahe muri ico kigega kijejwe muri rusangi guteza imbere ubutunzi bw'ivyo bihugu. Ngaha mu Burundi iwacu ntavyumvise, Uburundi bwafashirana kugira bwinjire mu mutahe w'iki kigega kuva kikivuka mu 2006 Uburundi bwari. Mu bibazo vyagiye bibazwa, umukuru w'Inama Nshingamateka y'u Burundi Pascal Nyabenda yashatse kumenya nimba ico kigega gishobora gufasha n'abasanzwe bikorera utwabo. Umushikiranganje w'ikiga ca leta akaba yishura ko ngo bishoboka mu gihe imigambi iba yatunganijwe neza. Ivy'ubutunzi bitavuga ngo mfashije leta aho ivy'ubutunzi bigenda neza, n'imigambi y'abikorera utwabo imeze neza, itunganijwe neza, ikigega kirashigikira. Mugabo kugira ngo kishigikire birasaba yuko na leta iba yavuze iti aha umugambi turabona yuko ushobora gushigikira, ariko si leta iheza ngo yishimire uwo mugambi w'uwikorera utwiwe. Uwo mugambi uca muri banki, hanyuma banki akaba ariyo izoronka ubwo buryo, ariyo itanga ubwo buryo, gutyo garanti igahabwa kuri banki. Mu gihe ari leta naho bica n'ibindi, uwo mugambi uraheza ukishingira ico leta igiye kurangura. Rero nohamagarira birabo ko nonse kano karyo abantu b'abagwizatunga bafise by'ukuri imigambi ifatika, mu gihe bariko barakora ntibatange birorera. Ni ikigega kigomba kidusaba kiti dushikirize iyo migambi, eka mbere ndetse mu minsi yahera hariho n'uwuserukira ico kigega yari yaje ngaha mu Burundi, turagirana inama n'abandi bagwizatungo ngaha mu Burundi, twari twabatumyeko turatumako n'amabanki kugira ngo bumve ingene ico kigega gikora. Bakaba rero uyaserukiye ico kigega yateye akamo aba n'abandi kugira ngo bashobore gutunganya imigambi y'ingirakamaro, bashobore no kwishikiriza iki kigega cige kirabe yuko gishobora gufasha. Rero nibaza yuko iyi migambi iri ngaha ni imigambi yamaze kuja mu gihe, igihambaye yuko turaba imbere tukanavuga tuti haze n'iyindi migambi yo muri kazoza ishobora gushigikira. Iyo nteguro ikaba yemejwe 100% n'abashingamateka 95 bari bitavye, 11 nabo bakaba bari batumye. Izina rero ry'abo n'amateka yo kwizina n'amateka nyine y'Uburundi, tukaba twemeje ko ino ibwirizwa yemejwe n'Inama Nshingamateka y'u Burundi